Ikaze bakunze mbonesha kure ya Look Media, ikaze mu bakunze ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanyu ya Look Media. Uno munsi turi ku munsi wa kane mubizi cyane mwarimenyereye ko no munsi twashikiriza iganiro ca Magic ku munsi wa kane, iganiro bitandukanye tuvugana kuri sije imwe duhagarara ko tukaganira ko kuri uno munsi twagarutse muri basketball. Twari tumaze iminsi turi muri football. Muri basketball tuje kuganira iki? Tuje kuganira kuri basketball abakiri bato cyane cyane, aho kandi tuza kuvanga basketball y'abakuze igiye gutangura ubuvuba. League B yaraheze Road to ABA, haravuzwe amajambo menshi nyuma ya Road to ABA, ariko kandi igiye kubandanya no kuri uyu munsi w'Imana tugiye gushika ko ku munsi w'Imana uza hagiye gutangura saison nshasha ya ABL Amateur Basketball League n'ibindi bitandukanye tuje kuba tuganira ko. Umutumire uno munsi ni Aime Bitagoye, coach Aime Bitagoye asanzwe amenyereza novuga ngo mu munzu nyinshi cyane, yaje kuba afuta rukuru mu mwaka uheze, aza kugira saison imwe amenyereje imigwi itatu, umugwi wa Young Eagles, umugwi wa Tigers ndetse n'umugwi wa Remesha w'abakuze. Muri uno mwaka twaje kuba tumubona umugwi wa Remesha w'abakiri bato, Remesha Centre de Formation et de Détection des Talents CFTP. CFDT murantunga. Uno munsi twaje kuba tumusanga muhira iwe nibaza kutuganira kuri basketball, mbega kuri League B yasigaranye iki, ivyo yari yiteze n'ibyo byaje kuba biba. Arotwaybase yaje kuba abona iki, mbega byabaye. Febabi gasohora itangazo rivuga ko umugwi wakinye Rotwaybase ukaba ufise umugwi mukuru wawe uri muri Ligue A utazoshobora kuduga. Byagenze gute? Bavyakiriye gute? Bavuganye iki na Febabu? Mbega inyuma yuko bihindutse bariko bitegura iki inkino zo kuri uyu w'Imana bazoza kuba bakina n'umugwi wa Aigle Noir, Lesipona yikukina n'umugwi wa KR. Reka dushike muhira iwe ahaza kuba atwakira, aza kuba tubwira kino kiganiro. Tubaha ikaze mu bane natwe mwumve ibitari bike kuri basketball y'abakiri bato ndetse n'abakuze. Tugiye kuba dutangura ubu vuba, nibaza ko ari muri ukwezi kwa gatatu nubwo bitaraza kuba bivuga. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Coach twakwambije yambo ndabaramukije. Twasanze hano musanzwe mubaye neza ko atari n'ijyambere tuje hano. Turashimira ko mwasubiye twakiriza kandi nanjye ndabashimiye ko mwashoboye kuza kundaba kugira tugiranire ikiganiro. Ni ikiganiro cy'uno munsi, neza ko umunsi wa nyuma duheruka kubonanira ngaha tuheruka kuza gukora ikiganiro. Twari twimirije harimirije gutangura shampiyona ya Ligue B. Harimirije gutangura shampiyona ya Ligue B, twari twaje kuvugana mbega mubona gute bizanye image ari muri basketball hano mu Burundi. Uno munsi tugarutse uvuga ngo shampiyona ya Ligue B yaraheze, twamaze kurumva n'ibindi byarakurikiye nyuma. Tuje kuganira ku vyerekeye no ngo basketball y'abakiri bato, uko mwabonye shampiyona ya Ligue B, ivyakurikiye Road to ABA, ibiriko birakurikira ubu saison nshasha ya basketball. Rero tuje kuganira ko kuri uno munsi, imbere ko tunavuga ngo dutangure neza mwari mwatubwira ibitari bike imbere uko shampiyona itangura. Mwari mwatubwiye mubona, mwari mwatubwiye akarusho bishobora kuzana kuri basketball. Uko mwari muvyiteze niko mwabona uko shampiyona yagenze ngahanye iwacu muri association yo ngaho Bujumbura. Uko twari twabipanze mu manama ya mbere niko vyagenze. Ijya Road to ABL niyo yaje nk'ikintu gishasha tutari twiteze. Ijya forma twakoresheje mugabo yari forma iri hishe vraiment, zari nkino twagiyemwo ziradufasha cyane ko zari nyinshi, naho hariho ibintu bimwe ingendo kuduga ruguru. Mugabo ni competition vraiment yagize yaturyoheye, kandi mwarabonye no mu mafinale hari igitega yuko byari ibintu bimeze neza cyane. Imbere ko dushika muri Rotwabe tuje kuri championnat Ligue B muri Association de Basketball de Bujumbura, harimo ibintu bitandukanye.
umugwi ngo musanzwe umenyereza Remesha Urunani n'izindi zitandukanye nuvuga ngo ni abana benshi n'amatara menshi twaje kuba tubona tubona mu myaka iheze ese ibyo byo ubona byatanze ishusho ya kuri basketball hano iwacu ishusho byatanze nuko murabona ubu unye ibintu bimwe biriko birahinduka ibintu cyane cyane bijanye n'abakinyi b'abanyamahanga federation yarafashe ingingo yo kubagabanura cyane kugira abakinyi b'abarundi bashobora kuronka ahantu ze espace yo gukina ubu rero ishusho bitanga nuko iyo ngingo federation yafashe ntizopfa ubusa kuko turabona yuko inyuma hariyo abana benshi bagize bazi umupira urabona nko muri championnat gukinisha ama equipe 22 nka equipe yose ugasanga ifise liste minimum y'abakinyi 15 uravye ibiharuro urashobora gusanga hariyo abana bashika 400 bakinye iyo championnat muri abo 400 harimo abakinyi baba bashika nk'ijana uvuga uti aba bakinyi ni kazoza ka basketball y'u Burundi urumva rero turabona neza yuko mu myaka 2 canke 3 iri imbere abakinyi bakuze b'abarundi bazoshobora gusubirirwa valablement niyo espace ntuzeye federation yahaye abaroko turabona yuko iyo ngingo yafashe izoba ari nziza abakinyi bazobigendera n'abakoci akabigendera kuko vraiment ntabeshe turafise ntuzeye pepiniere mu ma equipe yose mu Runani muri Dinamo muri Remesha za Borhantaze za Nata vraiment urabona yuko harimo abakinyi bakiri bato bari talentueux d'ici 3 ans 4 ans je ndi sûr ko tuzoba dufise abaroko bari ku rwego rumeze neza bo turavye no Ligue nyene anagona Ligue nyene hereje ko twabonye kumengo bon ni benshi na equipe menshi agera kuri 200 ararenga bavye abakinyi 15 ari dusanga banarenga ego gazo twaje ko tubona equipe zaje kuba zibizambe ni zinyene ni Runani Remesha Dinamo tubwiye ko na Borhantazi yitwa ko rero yakure hano mu Gisagara ariko ni imigwi isanzwe ifise no migwi muri Ligue 1 ubona ko ni Runani Remesha Dinamo isanzwe ikomeye muri Ligue 1 ni nayo ikomeye muri Ligue eske iyindi migwi nayo itari za Nata Basketball Club za ni nyinshi cyane zo kumusaga zo mukinanira za Tuze n'izindi nazo babuze kibya ngo nziza gishika kuri rwego na Miriko Dinamo iriko Remesha iriko mu wakina Embo nibaza urabona izo equipe uvuze za Remesha za Dinamo Urunani hariho na Rezipo tutayibagiye bona ama equipe asanzwe afise ama A nkuko bivuze kandi afatwa mu mugongo nabo basanzwe batwara iyo migwi yo muri A urumva bararusha uburyo ajya ama equipe yandi y'ama academy waruvuze ukaje usanga rero hariho abakinyi benshi bahurumbira kujayo kubera bari atire na encadrement ziriyo n'uburyo buriyo akuje usanga rero izo equipe zifise uburyo ziragira amahigwe yuko yukuronka abana benshi bazizamo mugabo naho nyene turabona uravye nka Borhantazi ingene yigenjeje uravye nka ntuze nka Nati ingene yigenjeje na ma equipe adafise uburyo kunganya nk'izo zindi mugabo ubona yuko inguvu nyinshi bazishira muri ntuze muri encadrement y'abana nka ntuze nk'ijya academy Nata urabona ntahitagira uburyo bwinshi mugo urabona yuko ntuze encadrement yabo ikomeye rero abana bakiri bato barakwegwa cyane naho nyene na ntuze na encadrement iri bien organisé akavuga ati hajya ahantu jewe abavyeyi baramenya ibintu vya bisi canke ibirato abavyeyi bari bingirira je nshaka ahantu ngenda hari umumenyereza yamari ngaho anyitayeho afise ubumenyi kandi anyigisha basket turabona rero aparizo equipe zikuru kuravuga hari izindi rero zikurikira zitagira uburyo mugasi ama encadrement meza zizegereye ku buryo no muri championnat wasanga nizo equipe zikomakomeye zitsindwa
nayo ma academy yandi atagira uburyo mugabo muri rusange izo z'urunani za Dinamo izo zindi waruvuze usanga zirusha gatoyi abakinyi izo zindi academy mugana nazo nyine ntiziri inyuma zisigaye zegereye bo turashaka kuvuga ko ni turabye en general nyine no Ligue baje kubigenda biratanga icizere cyane bamaze kubivuga ko mu myaka igera kuri 2 abakinyi bakomeye tubona gusanzwe bashaka gusubirirwa atakibazo kiyabaye ikibazo ni nabo bakiza dukeneye ngo mu guserukira igihugu no musinzi bivuga cyane mu guserukira igihugu wo uzoharonka bo urumva ibintu by'umugwi serukira igihugu urumva ahanini bihera muri ntuze muri federation n'ibintu byo kwitabira inkino ziba ziri organize au niveau ya regional canke international federation yitumako ikavuga ati twarabonye competition izoba turashaka kurungika umugwi serukira gihugu senior canke I16 hama bakaca bavuga ati bacashiraho commission aba entraîneur tini mu igico kibazo mutangura ama entraînement tusa urumva ni byose bihera kuri federation rero apart aba I16 bamaze kugenda bagiye muri 2023 na 2023 mu Rwanda ama na 2024 muri Tanzania ndacagihe equipe nationale senior igiye gukinira i Dar es Salaam naho nyene nta bindi turabona mugabo ndisure certain nkubu hoba nk'inkino z'aba junior aba bana bafise 17-18 ans haje genda maze kwabona yuko hariho generation y'abana bo representa muze Burundi valablement ngaha mu karere uravye bajya ba Pramedi ukaraba bajya ba Zade ukaraba ba Flor ukaraba ba Generale ukaraba ba Van bo mu runani hariho equipe nationale y'aba junior ari nkamwe ibayeho ndimo nayo kwishobora gufrapa form muri aka karere ya tuve muri Ligue Bet twinjiye muri Road to ABH naho nyene nibaza ko bavuze niganwa ryaje mu ntango bagiplanifye no Ligue Bet naza ko batari bavuze ko tuja twinjira muri Road to ABH ino migwi ine yaje kuba ijamwo naho nyene ni ya migwi ubona ko yagumye yikrasibel ino remesha nani Rezipo no bitari muri Ligue Bet Bujumbura mugana ko ni equipe nayo nyene isanzwe ikomeye cyane eske ko none tubona basketball iri ngahe Bujumbura turetse target yaje kugira turetse na Borantage no musi ni Bujumbura gihanga mugabo umva ni muri Bujumbura mugabo basketball iri kwitona ahanyene ivyo sindavyemera cyane nk'akarorero twe twaragiye gukinira Ntuzeye Ingozi twarahuye n'umugwi w'Ingozi Ntuzeye Target Urumuri muranzi ngene match yagenze sinovuga ko twabatsinze twakuwe n'Imana bafise abana bakiri bato bangana nyene nk'aba dufise ngaha bafise nabonye uwo bakuze muri bo bafise nka 19 abana barebare bakiri umupira mwiza baratwanikiye tuja muri prolongation cyo kubatsinda Ntuzeye difference y'amanota 2 hasigaye nk'amasegonda 10 urumva ni equipe ikomeye kandi ni ya ruguru kandi nta mukinyi wo ngahe Bujumbura yari kabakinamo n'abahariya gusa abonye Ntuzeye Rezipo y'Igitega hamwe na Simba nazo nyene naho zari zifise bamwe bavuye ngahe Bujumbura harimo benshi basanzwe arabahariya gusa ari izindi equipe twabonye zari za Bururi Rumonge za Ryan Academy za New Look hari indi Ntuzeye yitwa Avenue de l'Est yo mu Ruyigi bozijyanye urabona ko iyindi migwi izirusha nivo mugani vya bindi nyene havuye Bujumbura haca haza Ntuzengozi na Ntuze na Gitega mu bintu by'abana bazi umupira tunizera ko n'izindi ntara zizogenda zagira za meliora muga Polo momo ego Bujumbura domina mugabo na Gitega na Ngozi
ntibiri kure. Ya tukiri muri to ABL nyine tuje mu Rwaremesha usanzwe umenyereza wawo ni bivuga ngo bamaze kumenya ko zizoja muri ABL bagamaze kuvuga ko zibiri za mbere zizoja zikina playoffs zigashaka kuduga muri Ligue 1 muri Remesha bivuga ngo bajya bana twaje kwa tubona baje kwavyekera gute barameze gute biteguye gute ico kintu cyo kuduga muri A nukuri urabona yuko ari heva abana bafise narijya shaka mubona ajya amamatch guhera muri rya road to ABL abana bari bafise esprit na motivation iteye ubwoba kwera ico kintu cyo kuvuga ati natwe tugira tuje muri A kuko barazi hariya muri mu mabe ntibarurerwa n'abantu benshi hariya muri Premier Division niho hari abapresident b'ama equipe yose bajya bafise amafaranga abakoci abagi byose bibera hariya kuri departement urumva afise ugushaka gushikayo baje ahabona rero bari babishaka cyane ni navyo nayo yari ntuze motivation ya mbere kuri abo bana rero mu nyuma haje aravuga ibintu bitandukanye ati ntibizoba na equipe isanzwe iri muri Premier Division nto yayo yisangayo abana baragira ubwoba mugabo federation yahavuye idesida yuko izo match do barrage zizoba dimanche kugira barabe abazoca baduga n'ubu rero ca cizere ya motivation iracari ngaho urumva hasigaye rero umunsi wa dimanche umunsi wago hama je nko ku ruhande rwanje abana baracari bato je ndafise abakinyi bakiri bato bafise 15 ans ndafise abana nkujya muhungu Kefane aheruka kuja muri Egypte mu bamwe do 16 ans jana umwana yavutse muri 2009 hariyo benshi baba 2008 rero ico kintu batagishizeko ngo ntibaduge muri Premier Division ntaco bazogaruka babandanye muri deuxième division hama basore bagerageze barabe ku mwaka ukurikira bashobora kuduga mugabo nico kintu cya mbere bafise mu mutwe kandi rero bari confiant bavuga ati twebwe adufata nk'abana ngo turi batoyi mugabo twe turiyumvamo yuko twe tugiye hariya ego ari ama equipe asanzwe akomakomeye kuturusha cyane mugari n'izindi twahangana bikagenda neza urumva rero turizeye yuko imana itugiye imbere bizoshoboka tuje dusubira igitega gatoya muri demi final na final za RTB nako ni match zibiri wakinye demi final ndetse na final zaje kuba ziba mu badomine muri premier mita twari zibi cyane muri demi final yari domination iri hejuru cyane contre urunani ni bon twari ko tumba bavuga ati ni Remesha bo yatsinze n'ivyo umugabo ahanini yababikesha experience y'umukoci wabo nivyo une partie nivyo mugabo je mfata yuko ari tour group equipe yose abakinyi n'umukoci twakoreye hamwe yende bukigihe tugiye muri mita imvura iguye twagiye kugama ahantu inyuma hamatura turi consolida turavugana je naratanga ama consigne abakinyi bakintervena nabo bakavuga bagatanga ivyumviro turakorana hamwe munaka propose ati iyi defense tuyigire akagira abavuga ati rindira canke tuyikore tukeshanja gushika hamwe dutora ikintu mbona je cokunda nabo nyene bagira biyumvamo mbo mugabo urumva umukoci niwe yamazana ama strategie na tactique ingene abantu bakina yana ijya deuxième partie yuko vyagiye kugira guhinduka kubera duhinduye umukenyuro muri defense ivyo navyo twavyumvikanye n'abakinyi hama turashobora gutsinda abantu rero hajyanye babonye cyane ati ni coach ari experimenté mugabo jeno au fond azi yuko habaye collaboration nini ya cyane entre je n'abakinyi no kuvyumvikanako kandi no kubishira mu ngiro ivyo twari twavuganye
murabaye champion muri RTBS byari bizwi ko ni direct mucamukina barrage contre Aigle Noir ndetse na Caen n'ubu yabaye iyanyuma muri VBL mwaka uheze muga après yarasohotse cyo guta bacise circulaire ivuga ko nta mugwi remesha nshaka kuduga kandi ifise remesha yabakuze yindi rezipo nshaka kuduga ifise rezipo yabakuze bavuga ko bidakunda muga mu nyuma ngo byaje guhinduka ariko imbere yuko bihinduka mukibona ngo rijya tangazo nk'abyakiriye mbo rijya tangazo navuga ko ryaduhahamuye kuko bwa mbere na mbere twaravye ntuzeye ama effort foni kuva ijya roto aberi gitangura uburyo bwatanzwe n'imigwi mbese ntuze na federation nyene harakoreshejwe uburyo bwinshi ku mpande zose yaba kuri federation canke ntuze n'ama club amareto twaciye twibaza ikibazo kimwe ati none ivyo bintu finalement twabigiyemwo mugabo bisanzwe bizwi ko ataco bizoshikako urumva bijya vyose bibaye impfa gusa bigije n'ubusa ajya effort yose twagize amaheve arabaye brise yaba bana twe vraiment twavyakiriye nabi cyane kandi urumva uwundi mwanya twavuga ati none ntivyateguwe na ntuze na federation à travers président wa commission de compétition ayiserukira amakarandi yose ntiyavuye muri ntuze muri federation donc ibintu vyaheza abantu bitanze hama bikaca biba anire bikavuga ati yuko bitazoba twe nitwavyumva mu gundi mwanya tukaguma dufise espoir kuko vyaguma bivugwa gauche à droite bavuga ati no bijyanye byaravuzwe muri assemblée générale ordinaire yabaye le 31 ico gihe je nibuka le 31 twako dukina Ingozi twari twaduze gukina Ingozi ati yego twari tugiye gukina na Avenue de l'Est yari match weekend ya kabiri kuko twagiye weekend zibiri muri assemblée générale rero ordinaire bari bavuze yuko ivyo bintu vya barrage bizokogwa kandi assemblée générale iri souveraine tukaguma rero dufise ico cizere mwanya umwe kumva umengo urataye espoir undi mwanya ati bizokunda twagumye muri ivyo gushikaho tubona musi habaye inama un certain lundi ya comité exécutif ya fédération hama ku mugoroba wa madi twatangura kubona ingingo zasohotse zavuye muri iyo nama yuko izo barrage zizoba gushika n'ubu rero basohoye ntuze calendrier yego nuvuga ko tugiye no kubiraba byirya kete ryabo ryari risinye ku igenekezo ryanzwe ni hari umunsi makinye demi finale yego demi finale Gitega samedi tugadukina n'urunani twebwe hama dimanche na Rezipo kuko inkino zari prévu samedi le 7 na dimanche le 8 ya circulaire effectivement yari isinwe le 7 février 2026 donc ijya samedi twako turakina navyo nyene umuntu yo kwibaza ibibazo eske imbere yuko bahindura mu nyuma avuga ati mu muguzo kubahiriza ama procedure zokina barrage duge imigwi hari appel magize muri Febabu mwara bavugishije ibyo mwavuga yavuga bon toi fédération bon équipe uko bintu bifonctiona équipe ya mefise umuntu ayiserukira muri ntuze muri fédération président taronso umwanya ararungika ugira umuserukira mu bantu baba manager nyine ba équipe ivyo baragira ntuzeye amanama baravugana na fédération hama rero iyi ngingo yavuyemo yuko amabarage aba ni ibintu byabaye décidé après ama discussion menshi ahuza izo mpande zose yego ya uno musi ni ku munsi w'Imana muzama muri kumwakina barrage contre les messieurs y'ikakana Aigle Noir les épisodes y'ikakana n'umugwi wa Caen nuko mutegura gutuma se cizere ko bikunda mbega ama procedure babasavye murayujije bo twebwe urumva icizere turagifise twarumvise yuko ntuzeye kujya namwe mwaba mwaravyumvise yuko Aigle Noir ubunye iri kiritegura yarondeye ntuze abakinyi kandi ifise uburongozi bushasha
muga ntabwo babidutera ko natwe turiko turitegura kandi natwe twararondeye abandi nkuko regrema iyi competition y'amabaraje ibitwemerera natwe twarashoboye kwikomeza abo bakinyi nabo turiko turagirana imyimenyerezo umunsi dimanche nihagera abantu bazobona ama effectif y'ama equipe ingene twikomeje ingene n'abandi bikomeje kugera ubu unye nka Jesse no kugira ngo Aigle Noir ndazi uko iri constitué hariyo bakinyi bamwe nzi ndazi nka Parfait yahora kina muri Gymkhana ndazi undi muhungu yitwa Kare yahora kina muri Simba hari unundi mu Kongomani yitwa Jetro yaramaze amezi 2 agira entraînement iwanje nga Mutanga Sud naramubonyemo bo benshi turabazi urumva rero jewe nta bwoba kuko je abajya abana bande ndabizeye kandi bari très déterminé tuzogwana dukora ibishobose n'ivya pasa tamye bidakunze tuzosubira inyuma basanzwe bari prepare tuzosubira inyuma twitegure kandi cette fois tuzoza twariteguye byose twarabipanze neza ku buryo ata stress n'imwe twaba dufise uburongozi bwari hamwe vyokunda mukaduga bon nivyo ama procedure avuga ko muzwa mwahinduye uburongozi n'ibiki ariko naza ko remesha zo kumaremesha ese ko uburongozi bwaremesha buriteguye gufata imigwi ibiri bon je mu bisanzwe nuko iyi equipe yacu yitwa Remesha CFDT Remesha Centre de Formation et de Détection des Talents ni projet yaje ku ruhande vraiment iri séparé na Remesha A kuko murazi ko twagize ibintu by'ama procedure byo kurokrita abana turabajana muri hébergement ni ibintu bifonctionna vraiment ku ruhande biri détaché na ntuze na Remesha A nuko gusa kajya kazina ka Remesha kagiyeko iyo ba iza kuba ari CFDT gusa nibaza ko atangorane nini vyoteye ije yari projet apa mugabo ntawobesha iri soutenu pa aba manager basanzwe ari batwara muzeremesha mugabo rero ubunye nitwapasa tuzokubahiriza ama condition muze federation yashizeho kuri equipe isanzwe ifise nkuru yayo muri A urumva iyo Remesha yabo bana tuca tuyiha iyindi ntuze structure igira mu president wayo mu vice president komite yayo igire staff yayo je nibaza ko nazosubira no guhonyeza ikirenge ama bagende bikenge nkuko federation yabisavye twarabibonye kandi turabyiteguriye c'est une fois dushoboye gupasa muri VBL heze Remesha Young Eagles ko ariho ubucuti yego ivyo byarabaye ntawo bihisha urumva president wanuzeye wa Young Eagles arisanzwe ari umumambre wantuze wa Remesha bose barabizi nta bintu by'ibinyegeza biriho rero twebwe dufise abana benshi muri deuxième division bageze kuduga amare turumva twara nawe ntabakinyi yari afise amaje turamusaba espace arayiduha naho nyine urabona yuko Young Eagles ikiri mu rutonde rw'ama equipe akibandanya gukina twarashoboye gukinira kuri iryo zina turamutiza abakinyi nawe yari bakinyi bakeyi bo muri Young Eagles yari asigaranye bakeyi barimwo twe twaje turanforsa mugabo biramufasha natwe cyo biradufasha kuko abo bana abo bakinyi baronse espace naye ni nabo ubu unye bagize 80% bagize Remesha kuko twaje tubaduza abakinyi bashika 10 ubunye bari muri Remesha A baje gufasha ba Pone ba Nazo ba Derawari basanzwe bariyo ego reka tuzoraba l'année passée barakinye kandi bigenjeje neza ndibaza bariko baramenyera ndibaza yuko ni saison bazogerageza kwa ameliora par rapport n'ivyo bagize l'année passée
cyo bakuze turiko turagereza ku musozo w'ikiganiro turiko tugereza nuvuga ngo ni intango ya saison nshasha bwa mbere yaravuze ko izotangura itariki indwi mu cegeranyo cyavuye muri Assemblée Générale Ordinaire ca tariki 31 z'ukwezi kwa mbere muganaza ko turavye ingene ikirangamisi kiko kiragenda umengo biracagoye n'ubwo atatangazo rya FIBA ryasohoka ariko rero tuko turabona ingene imigwi kitabakinyi ingene imigwi kiragira iki akantu arejeje kuvuga ati je nibaza ko mbere nije binazosubira kuronyazama ikirenge biremesha be byo nibaza eme bitabwe tugiye kumubona hehe kuko seziheze yaheze uri muri remesha nk'umu coach assistant wa Mugabe tugiye gukubona hehe muri uyu mwaka bo jewe atagihindutse jewe mugiye kumbona muri remesha twaratanguje n'ama entraînement ya remesha gushika ubunye nije ndawurongoye nk'umu coach principal wayo hakaba rero nantuze no mu coach musanzwe mumenyereye nyene Gede akaba ari we ari assistant wanje uko niko bimeze atagihindutse nibaza yuko muzombona nk'umumenyereza wa remesha muri ABL 2026 ya muri ABL 2026 nyene nuvuga ngo mu mategeko mashasha yigenga harimo inco kugabanya abaetranger ku rugero runini batatu muri equipe bakinshi n'abiti kuri Fedomark babiri muri terrain nibaza ko turatanga ko ama consequences tuko turabona imiguri kwagwa abakinyi yari muri periode kare mu myaka 3-4 ingaheze twabona nk'akaruru muguru nani kurasisha abakinyi abaetranger bavuye kure bavuye mu bihugu bitandukanye mugo no tumaze imisi tubona basi ko basinyisha abakinyi ba hano nyene baduza nyene tuvuga ko gusina abakinyi ariko baduza bakinye no Hotbet muri Igitega muri demi finale hamwe abakinyi babiri bavuye mu rwa BC n'abandi bari basanzwe mu runani nyene B ni ikintu ciza cyane kuri basketball ko tubona ya mashusho y'abakinyi bavuye hanze ariko turabona no tuzobona abakinyi akiri batari bakina ABL ni ikintu ciza ni ikintu ciza cyane ni ikintu ciza cyane twebwe abamenyereza turagishima cyane twebwe abamenyereza dusanzwe turi très impliqué muri formation z'abajene kuko umwanya umwe umuntu yari yumviye ati none ibi bintu ntivyaguma gutya iyi base dufise y'abajene benshi bazoherera hehe mugari urumva ko hari ya hejuru federation yuguruye hari abaca bagira bajayo kandi turi convaincu hajya public nyinshi ntibazi kubera amamaci y'ababe ntarabwa n'abantu benshi hariyo abakinyi muzo public izobona bashasha bavuye muri B bazokwa impression hariya kandi bazokwigaragaza twebwe rero urumva 3 joueurs étrangers muri championnat phase retour turabona ko ari ibintu vyiza uko nivyo bintu byambaye étranger arico bifasha nta kubikura mugo urashobora kubilimita ukagira protectionisme nkuko babigize batatu na babiri muri terrain tumva ko birezonable hama abaroko nabo baronka espace mugabo re ico umenya nuko mu ma playoffs hari autorize batanu ajya ama equipe muri phase retour muri championnat saison régulière bazogumiza aba étranger babaye bakoresha n'abaroko menshi amuzocuraba ingene exposer muri ntuze mu playoffs aho bazoca aba étranger bazoba bakinye saison régulière batigenjeje neza babonye imenga barabaye bazoca baba remplacer bace bazana ibigatanye rero kuma ntuze kuma playoffs niko nibaza mukurangiza umaze imyaka myinshi muri hano muri basketball mu Burundi kuva imyaka ni nyinshi nasiko ni nyinshi uno musi ni basketball ifise umu sponsor mushasha aje Amstel ni Braludi bicije muri Amstel nibaza ko byaravuzwe ko amafaranga ahatangwa yigujwe na kabiri nibaza ko ni ikintu ciza twabona ko ubunye bariko barabo tubyite gusanura ikibuga buke gusiga amabati mashasha twarabonye je wararonse sponsor y'amabati mashasha muri Superbat kuronka sponsor shasha amafaranga ariyongera two kwitega iki kuri basketball ikintu two kwitega mu bijanye n'intuze n'inkino urana hari abantu benshi bari basigaye bavuga yuko baza ku mamaci kubera
ivyo bietranger vy'ibigatanya vyaje ngo biryoshe umupira bigize iki turashobora kubona abarorera umupira bagabanuka bavuga ngo n'abaroko gusa ngo canke n'abana bakiri bato ngo nta mupira wa cane bakina ico onye turashobora kugira kucitega ikindi ushobora kwitega sinzi federation iyo partenariat bagiranye na Brarudi yuko imigwi izoshikirwa aba president b'ama club nabo bakaruhuka gato gukora mu mufuko karaba ni une façon ya federation yo gusutena les clubs kugira babatera intege kandi bongere babafashe iyo souffrance yuko bagira badepansa cyane rero turizera yuko ntuze federation izogira ikintu ifashije les clubs zisanzwe zikina yintuze iyi competition nayo nyene ironkeramwe amahera menshi urumva Brarudi maze kudubra ntuzeye ayo mahera agashika ku miliyoni amajana ngahe batana amajana 9 na mahera menshi ushizemo na entrée yo ku muryango c'est beaucoup d'argent turibaza yuko et les associations et les clubs uzeye federation izogira ikintu iziterereye nabo bakaronka kandi rero umupresident w'ubu unye nimba harabaye ntuzeye succès yizi championnat z'ama association ni ntuzero tu abel nuko yagize yafashije cyane yasutenye ku gatwe kiwe en plus twibaze yuko azoguma afata ama association mu mugongo ko yabigize mugabo rero ubu naho acaza mu ma club aya ya Premier Division azokina ABL 2026 naho nyene agire nkuko ku buryo impact mufuko haba membre cyangwa aba president biboneka ya muri remesha matakaje abakinnyi babiri mu kurangiza akabazo kamwe kuremesha sinzi ko ari babiri ndazi insumbi yagiye ku munsi w'ejo twarabonye Lipia Jules yarasinye mu guru nani bamwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri remesha mu myaka ingaheze twitege iki kuremesha mu mwaka urumva biragoye cyane sumizi gutakaza sumizi ni ikintu bikomeye cyane kandi kibabaje ko yari mu barundi ba mbere bakomeye kandi yafasha remesha cyane mu bantuze mu ba étranger dusanzwe dufise Jules Lipia yari yaramaze kumera nk'umwana w'imuhira ahubwo twe twamukonsidera nk'umurundi vraiment imyaka kuva ashitse ngaha nahandi yari bwakine kandi sukuvuga yuko atari bwarondegwe amaofre menshi yarayarojeta araguma ngaha nyene kandi rero yaramaze iminsi yagira ntuze na nationali yatanguye kandi no club baravuganye ja manager barambwiye ati Jules agiye gutangura entraînement twaraje kumvikana ejo je nabibonye ku marezo sosio kujya kwa bandi ndatangara peut-être urumva aba management hamwe n'umukinyi nkeka hariyo quelque chose qui n'a pas marché je sais pas je nabibonye kujya hanye hamanda vyakira ukobonye avuga nti uko bigenda kose cyo dutegeza kwiyajusta tukarondera umusubirira mbotere ntuzeremesha rogro y'abakinyi nabanye baduze bava muri twakinije rane passe muri yange nabakinyi bakiri bato bari dynamique mugabo ntibaragira experience ku rwego kujya kwa ba Jules kwa basumizi kwa banazo mugabo babwiye ko ari abana bari pe kugwana c'est on là pour se battre kandi je ndabizeye yuko bazokora ibyo bashoboye byose kugira iryo zina rya remesha rigume riri mu ma equipe ari mu zambere yego ko tutagushimiye yenda bashimiye nanje